rero kuri abo bantu navuga yuko biyumvira yuko baba baje mu bindi bintu baje gutakaza umwanya antwa byaba bihenze kuko hariho ikintu kinini mu baskuti abana dushobora kunguka. Abaskuti barafasha ugwaruka kumbira bashobore kuba des hommes responsables. Hello guys, mumeze neza. Ni Eglantine igira neza kuri micro. Uyu munsi twaje kugira tuganire kubyerekeye abaskuti. Kumbure hari benshi bibaza uko bimeze ariko batabizi neza. Umunsi rero twabazaniye umushitsi ashobora kwidondora akaturamukiza n'abakunzi b'Amayarwa TV. Turamaye karibu cyane. Ego baramukiza sana abakunzi b'Amayarwa TV. Hanyuma amazina yanjye abavyeyi banyise Ndabirano Imbere. Hama abaskuti nabo banyise Eglantine Confiant. Ngira ngo mwumvise amazina yiwe gatoya ndakubaza ikibazo kwizina utubwiye abaskuti bakwise ushobora kubigisubirana. Eglantine Confiant bari kwise bigiye kuki bigenda gutubwira ababikora amazina. Bon, ok, murakoze cyane. Naho bon gerageza kubisigura ubusanzwe abaskuti mugagita amakotene. Rero kotene n'amazina baha abaskuti mu mugenzo umwe mu mugenzo y'abaskuti baha umuskuti baraje sera n'utunameze baraba ibintu byinshi baraba fizike bararaba ukuntu ateye ukuntu ziwe bagashobora kuguha izina ry'igikoko hama baguha na qualificatif baraguha ziri kubiri hariho iyo baguha sera n'ukuntu wowe umeze mu buzima busanzwe cyane bakaguha collection bashaka gukorija peut-être n'usanga uri umuntu w'ikinebwe bakaguha nka courageux cyangwa courageuse ibintu nk'ibyo cyose byo bishobore kuguhindura ugerageje witahure wenyine icuri. Okay, hama none umuhari w'abaskuti watanguye ryari ninde yawuzanye hano mu Burundi? Okay, umuhari w'abaskuti watanguye baje neza watanguye mu gihugu cyacu canke au niveau mondial? Oya, mu gihugu cyacu. Okay, mu gihugu cyacu umuhari w'abaskuti watanguye mu 1948. Sinavuga ngo ni inde yawuzanye ntituzi exactement umuntu yaba yarawuzanye ariko watanguye gushika mu gihugu cyacu muri 1948. Okay. Hari abantu benshi bibaza ese umuhari w'abaskuti ukumara iki nkawe gutondayo usameza iminsi yose, hari abibaza ko ari guta umwanya cyangwa ugasanga ababyeyi barankira ko abana babo baja mu muhari ko bibaza ko baba bagiye mu bindi. Hariho n'ababifata ukundi, hari naho wumva ngo kuja mu muhari w'abaskuti basikora ari abajene, hari ibindi baba bagiyemo bose donc ntibabitahura kuri. Rero nka wowe umuhari w'abaskuti kumara iki? Okay, murakoze cyane kuri icyo kibazo. Bibaze ko n'abantu benshi bafise ivyo bibazo. Umuhari w'abaskuti mu bisanzwe ni mouvement éducatif des jeunes fondé donc mu gutanga indero rwaruka hanini. Rero icyo umariye jewe cyangwa icyo umariye abaskuti ni indero duhabwa mu baskuti, atari ya ndero zo gusubira imbere abavyeyi ko mwazi ko indero y'abavyeyi ariyo indero navuga ko do base. Cyo baskuti rero ni juste kongera ko kuri ya ndero abavyeyi baba baduhaye. Rero kuri abo bantu navuga yuko biyumvira yuko baba baje mu bindi bintu baje gutakaza umwanya antwa byaba bihenze kuko hariho ikintu kinini mu baskuti abana dushobora kunguka. Abaskuti barafasha ugwaruka kumbira bashobore kuba des hommes responsables muri bo. Responsabilité tangurira muri wewe nyene ubusanzwe. Rero maze kuba responsable wowe nyene birashoboka nuko ushobora kuba responsable n'ahandi hose kuko abaskuti maze yuko dufise navuga yuko n'umuhamagaro canke iragi ry'abafunze umuhari w'abaskuti yatubwiye yuko dutegereza gusiga ibisi kuruta uko twayisanze. Ubwo na cyane muri bijya bikorwa mwama mubona dukora tukagerageza gufashanya hamwe mu muhamagaro w'abaskuti dufise no gufashanya. Guys, murumva ko umuhari w'abaskuti mutumiro kujamwo abavyeyi mu gukora abana banyu barigisha baratanga indero sinzi niba biyumvira benshi ko barabituragira kubandanya tumubaza n'ibindi bibazo
abaskuti barakunda gukora bonus kuboje murambonye eski ibyo bintu by'amabonus bitegura abandi mu donc utubwira idoni bon mu bisanzwe baskuti bavuga ati ngo la première obligation d'un scout c'est la bonne action quotidienne donc ikintu cya mbere cyangwa kiranga umuskuti ni bonne action rero uvuze ukuntu tubitegura ubusanzwe bitegura twenyine n'abaskuti cyangwa bigategura abandi bakabitumiramo abaskuti uvuze kuri pare y'iwacu birategura abaskuti par exemple nko muri groupe murashaka gutegura bonne action hanyuma mukarondera aho muzoyikorera c'est na bonne action ukuntu izo bimeze hariyo bonne action yo gufasha par exemple kuba tugira dufasha abana mu ibarabara tubahamagare tubagurira ibintu bimeze ukuntu canke tujye gusibura imiferegi bimeze gutyo donc ajya mu bonus atandukanye biravana niyo mumaze kuvuga ati niyo tuza gukora hanyuma mukarondera nk'ababijejwe par exemple ngo ati tugira dukorere nk'umuferege kanaka ushobore gusiba barondera ababijejwe baho hantu mugiye ntidushoboka tugenda uko nyene tuza kumenyesha abahatwara hanyuma turakora ico gikorwa sino mu babitegura kenshi ni twebwe nyene tubitegura tubyiyumvira tukavuga ati reka iki kintu tugitegura ntamara tubikore hariho n'abandi baza bakatubwira ati turashaka yuko mwebwe baskuti muza kudufasha muri iki gikorwa hanyuma twebwe tukabitaba tuzi yuko aricyo twiyemeje muko murumviza ko abaskuti ni abantu badasanzwe bakora amabona action barafasha muratumiwe rero mbe ukorera muri groupe yawe ni groupe imwe ikorera mu Nyakabiga ya gatatu iruhande ya Pentecote visi Pentecote ku ishuri yitwa EPJP majambo navuga yuko abbreviation majambo yose yitwa École Primaire du Jardin Public hama akaba ari nagenda birongoye uri chef de groupe niba ibintu by'umuhari urabizi cyane katwaza ikibazo aricyo cya nyuma ku bintu bijyanye no kuja mu makambi muri kambi turabona ko mufata umwanya mukitegura mukaduga gusanga harimo n'abana batoya ikibazo cya mbere numva mfise biroroshe kuja nka barya abana batoya muba mwaduga bon si ikintu navuga ko coroshe honyine kugira dushobore kubaronka ababyeyi babaduhe ikibazo bwawe ikintu coroshe ko kandi birumvikana umubyeyi kurekura umwana mutoya afise imyaka 5 cyangwa 6 akamurekura akajya kumara toute une semaine ahantu atazi neza exactement umwana wanjye agiye kubaho gute ikibazo hama icerekeye kuba jera nabo bibaza yuko tumaze kubaronka turagerageza kubajera uko dushoboye kandi bakabaho kujya nyine burya buzima bari babayeho umuhira bon turagerageza guhindura umwana akabona yuko atari muhira akwa akunda bayeho umwana ahejeje gufungura sana agatereraho amwe cyaye agaterera ngaho akiruka ariko ubasku turagerageza kumwigisha yuko uhejeje gufungura ijya sahani itore gendo yoze wenyine ujya mwana mutoya bijya nyine uvuga ati umwana ntiyo bikora muhira ko uraziko hari abavyeyi benshi atokwemera avuga ati umwana wanje bareka arakora ibi n'ibi hariho umukozi aza kubikora ariko ujya mwana wewe deja nawe nyine abatangiye kujaramenyera utuntu duto isahani ndayoza amasafuriya turajya tukayoza azi yuko no mu kirundi bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito kuduga mu kandi ego urumva abavyeyi birabagora mu gihe abo bana mubaroza nakahe kunguko bakura kiretse kumva ngo kumenya gukoza isahani yayifunguriye ko n'ikihe kintu gishobora gukura mu kandi bon ndibaza yuko ibintu abana bakura mu ikambi ni byinshi tudabora umwana arategereza kumenya ukuntu ashobora kubana n'abandi kuba muri societe bien sûr kugerageza kwiga kubana n'abandi kubana neza n'abandi de plus biranadufasha twebwe baskuti bimwe twiga tugashobora kubipratika hariya ayi tugashobora kubipratika umwana ugashobora kumwereka ati bijya bintu bakwigishije ubikurikiza gutya n'ibyo nyine hanini kuvuga ati umwana mu bisanzwe ikambi y'abaskuti ni nka changement de vie tuba tugiyemo gatoya duhindure bwa buzima umwana yaramenyereye umukozi yaramenyereye kuva mu gitanda adashashe
akagerageza kubimenyera nibyo tuba dushaka hanini yuko anasubiye no muhira abibandanyirize niko kumwedika ni ya responsabilité nyene uba uri kuramushiramwo wenyene kugira ashobore kuza arayikura. Ego guys, twari kumwe na Eglantine izina abaskuti bamuhaye kuba bimenyereye iby'abaskuti bashaka bimenya hama mwakoze kudukurikirana yari Eglantine igira neza kuri micro hama turaguhaye karibu kandi undi musi tuzogutumira uzotwita abakunzi b'Amayarwa TV cyane.